Nyuma y'umwaka impunzi z'abarundi ziri muri Kongo zidahungurwa. Kuri uyu wa kane tariki ya 12 z'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2024 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya ASER ryahunguye mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'abarundi 278 zari mu nkambi ya Mulongo iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyinshi muri izi impunzi zahungutse zivuga yuko umwuka mubi wari hagati yazo n'abaturage b'abakongomani batuye Mulongo ari wo watumye zihunguka. Ntabwo twasohoka inkambi batugirira nabi subiye kwera amahoro ahari kumunsi ko yabonetse. Murasaba iki mu Burundi? Uko twubakira nk'iki tubamo. Twiyumviriye gusubira mu Burundi. Aba Barundi 278 bagizwe n'imiryango 70 bari baherekejwe n'amashyirahamwe ya ASER, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi, AIBC, Action Aid ndetse na ARD.